Burakeye cagese burije bivana nawe uherereye hose. Iyi ni Isaac TV, wa mwanya wa ma exclusive inkuru zishushe atahandi hantu uzisanga atari muri Isaac TV. Challenge kwa Isaac Classic, hemwe ndabasabye mwegerane mwese tube turatera inkuru namwe ntutube turaterama kuko murabizi yuko nanje guteramana namwe bitangwa nabi kudukuru twijya nino twumva kuba riremvyi biwacu. Hemwe inkuru mejeje kuronka mukanya inkuru ishushe nuko ngo Kiriku hemwe ngo arafise umwana, hemwe ngo Kiriku arafise umwana ngo yaribarutse. Hemwe Kiriku ngo arafise umwana yitwa Sami Ingozi n'umukobwa babyaranye. Uyu mukobwa mbona ngaha yitwa Rahmazara, aba Ingozi babyaranye na Kiriku. Iyi ni exclusive, ibi nana hamwe murigera mu byumva. Ariko rero rindira kwanza ndababwire naho nabikuye, kuko ndazi ngaba mwe cyangwa kuvuga ati zahake ivyo uri kubikura he sinzi biki. Rero ndabibutse yuko Double J ku munsi wejo yarare ku indirimbo yitwa Nzoduga, inyuma yo kwerekana brand yabo. Kiriku na Double J baruka kwerekana brand yabo yitwa Billy Man Boy. Naho Billy Man Boy yazanye ingorane, murabizi yuko Billy Man Boy yazanye ingorane. Hari umutipe yitwa Jadix hemwe yavuze ati jewe nukuri jewe nukuri sinovyemera, Billy Man Boy ni gwanje, acarugurura acarasora n'imipira yibiwe umutipe yitwa Jadix muri ivyo muri Master Music yarasohoye na label n'imipira. Ubu rero ni na logo yarasohotse ya Billy Man Boy. Urumva rero mu Burundi dufise Billy Man Boy nyakuri na Billy Man Boy yongo sinzi ngene tuvyita, sinzi ko ari nyakuri n'indi yitwa gute ntumbaze. So Double J na Kiriku bafise iwabo hamwe no Jadix bafise yiwe rero. Ariko rero tumenyesha yuko niyo Jadix mambo ni moto mumbabarire yeme si jewe ndiko ndavuga ibiko biravugwa muri entertainment. So rero inyuma ya Double J na Kiriku kwerekana brand ya Billy Man Boy no gusohora indirimbo ya mbere ya Double J, indirimbo iri kuraduga ku muvuduko udasanzwe. Iyo jo ndayibarungikiye cyangwa se iyo jo ndiko ndayikora cyangwa se kino garo ndiko ndagikora mu masaha 10. Indirimbo ya Nzoduga ya Double J imaze gusohoka, novuga yuko igeze ku ma views arenga ibihumbi 21. bisigura indirimbo umwanya nza kwishira kino gihano kuri YouTube sinziza kubagiyeze hehe n'ukuri. Ni indirimbo ikura vuduka ku muvuduko udasanzwe. Twitse yuko indirimbo Kiriku na Double J bari baheruka gusohorana, bari bakiri muri Bantu Boy, yari indirimbo ya no kwishinga nopfa. Ni indirimbo novuga yuko ishoka n'umwanya igeze ku ma views ibihumbi 600, iriko yababa umuriyoni wa ma views ku mezi atarenga 6 bayisohoye. Ariko uno munsi novuga yuko indirimbo ya Nzoduga ni indirimbo bona yuko abanyagihugu benshi cyangwa bene igihugu benshi bari biteguriye kwakirana ugweze. King video cyangwa se uwakinya amasenario y'ino video ya Nzoduga ya Double J ni Kiriku Akili. Ubona neza yuko yakinye neza cyane, ni indirimbo yakoze ku mitima abantu benshi. Ati nivyanka mama Nzoduga yariko arimbira yako telefona mama wiwe amubwira ruguru ati mama ntuwihebure, Bujumbura habaho ababaye Bujumbura habayeho abashoboye kuhaba, ni habayeho ababishaka ahubwo abayeho ababishoboye, kuko Bujumbura kuhaba bisaba ingufu nyinshi, bisaba iki. Indirimbo rero yavugishije abantu benshi, ariko benshi bayakiriye neza cyane. Uravye n'amakomati y'abasaba batandukanye nka Emel Bisani yavuze amajambo akomeye cyane ati jewe nka Double J ari mu barimvyi batatu je nkunda kurikira indirimbo zabo. Uravye Beefs on the Floor yarakomantse ku amative atandukanye, yaragize commentaire zabo muri musi. Urabona ko abantu benshi bayakiriye neza cyane indirimbo ya Nzoduga. So iyi ndirimbo ya Nzoduga rero ni indirimbo ya Nzoduga yarasohotse, murabizi. Turandira indirimbo ya Kiriku Akili azosohora inyuma ya Nzoduga ya Double J, kuko bari barahana urabona ni zamu. Rero ibi bintu rero natanguye kuvuga bya Kiriku, natanguye kubivuga kubera ni ibintu biriko birasirikira kuri réseaux sociaux. Ariko ndababwira yuko ikiganiro genza kwishira kuri YouTube, nimwaja kuri Facebook, izi screenshot ndiko ndabereka nga nazo muza kubona kuri Facebook babifuse kera. I post mubona ni post yagiye kuri page ya Facebook ya Kiriku Akili. Nkuko muyibona ni Kiriku Akili ntiyari bwahindure profile yari kiri ifoto mubona ngaha, ariko mu nyuma cyarahindura profile bashirako. Ubu rero giye kuraba kuri Facebook ya Kiriku hariko profile ya brand yabo ya Billy Man Boy niyo iri kuri profile yiwe. Ariko ubwa mbere
iyi post igiye ko hariko iyi profile ya Kiriku nyine ifoto ya Kiriku mubona ngaha yaramupostinze aca kubita ko ati ni bake cyane n'abantu bake cyane bashobora kuba bafite umutima nk'uyu wawe cyangwa se ni bantu bake cyane bashobora gukora ntabikorera bisigura uyu mukobwa Kiriku yamupostinze nko kumushimira bimwe mu byo yamukoreye kuko murabizi ko abastar bagenda bayagira abantu batandukanye nakaba binavugwa yuko Kiriku ari mu bantu wanashima mu bastar dufise nka mu Burundi bakunzwe cyane n'abakobwa bavuye mu bihugu byo hanze Saudiya hehe abakobwa benshi afise abakobwa benshi cyane bamukunda kandi bamwumvamwo afise n'abafana benshi b'abakobwa so iyi nkuru rero amaze gupostinga no mukobwa hashtag yahiraheje hasi yaciye ahiraheje avuga ati nukuri thank you so much baby. Okay, ndibaza murayibona ni post kabisa iri ngaho murayibona ngaho twayibashiringa kuri screen zanyu. So inyuma rero mu ma commentaire je murabizi rero yuko urusaku yo shaka gupekura ibintu cyanja hari ya munsi rero kuguma ndaba utuntu turandikwa hari ya munsi. Erega haza umukobwa yitwa Rahma Zahra yitwa Rahma Zahra. Uyu mukobwa aca kubitako ama commentaire atebwa cyane abantu benshi barakangutse yitwa Rahma Zahra. My god n'umutima ucisima gura ndabisoma yanditse kuvuga ati umwana wa Kiriku nguyu kuri profile yanje none abo bagore Aveko Rahma Zahra akomanta hari umukobwa uyu mukobwa Kiriku yapostinze yitwa Belize yaciye akomanta hajya munsi nawe nyine muri commentaire ati thank you so much baby yaciye akomanta kana ati urakoze cyane baby amaze komanta kajya kanure Rahma Zahra nimba byaciye bimushikaha nimba yaciye yumva umenga biramuvenze ntumbaze acarajako nawe nyine muri commentaire ati umwana wa Kiriku nguyu kuri profile yanje yemwe none abo bagore bari mu Barabu baguma biruka inyuma Kiriku nibikiga yemwe aho amahera gusa niyo abashakako sinarizi ko Carolina yubatse bisigura umukobwa Belize yitwa Belize Carolina numbaze nimba ari Carolina nimba rinde sinzi amazina y'umega ni Belize Carolina cyangwa atari Carolina Belize sinzi sinarizi ko Carolina yubatse bisigura Kiriku yapostinze umugore w'abandi je nimumbaze ashaka kubitako ati sinarizi yuko Carolina yubatse afise umugabo ngurazi ibitutsi vyiwe yo ndumiwe baguha amahero ya umugabo wiruguyahonga abandi bahungu ewe mana urasekeje cyane kweri kubitutsi byawe kuri WhatsApp wafata amafaranga ukayoronera ubusa aho gufata amafaranga yahereza umugabo wawe urikuyahereza mu bandi bahungu ndumiwe aho wiparatura nagira ngo wari nkumi kumbe uri n'umugore hariko gamana urumva iyi ni commentaire Rahma Zahra yakomanse kuri comments y'uno mukobwa yikorishura uyu mukobwa abantu rero abanyarusaku nkanje badatangwa hari umutipe yitwa Egide irankunda acara kwita ko ati Rahma vyakwerekirwa rafise umwana vya vrai Egide rero arakubita ko ati umengo aracyari muto Kiriku kumbe afise umugore Rahma Zahra acara kwita arakaze afite umwana n'umugore Ngozi Rahma yonyene ati navyo waruzi afite umwana n'umugore Ngozi ati yo aca kwitako akajambo haca tedidi ni ngo ntimaramara kweri aha rero Rahma Zahra yariko bananya yishura wa mukobwa yakomanse bya mukobwa yapostinze na Kiriku ati yo acha kubitako akajambo hajya ntovugira ngaha kuri mikozi wacu ati ntimaramara kweri hewe acha kubitako andi majambo hajya ati uraburuhuke wa mukobwa naho Papa Sami naho muzohurira ko wanditswe n'uyundi mugabo gashaho Belize ushaka wandikwe n'abagabo bangahe uba ku rugo rwawe rekana na Papa Sami uyo ni Rahma Zahra Rahma cyara kubita kurundira commentaire ati punguza ubu acara complete hajya ocha uzuriza punguza ubu twe je nimumbaza arivyo ntarekuriye kuvugira kuri mikozi wacu bivanye n'ivyo tufise ivyo tuvuga n'ivyo tutavuga ati punguza ubu point ureke guteranya abantu mbe Belize utavuga ko wagwaye urinjira ibitaro kubera Kiriku umenye ko afise umwana mbega we abantu ufise bangana iki
kuri kutukana n'abantu ku ma TikTok, kuri kutukana n'abantu ku ma TikTok, muhereze utwo tuomani shakiri kuyirire nta nicyo urimarira. Bisigura iki rero? Bisigura uyu mukobwa mubona ngaha, murabona umudada mubona ngaha niwe vyitwa ko yitwa Zara. Dada nyene ka bien, niwe bivugwa yuko bavyaranye na Kiriko Akili. Jiwe rero yemwe muntunge mumburanye ndabibasubiriyemo iyi nkuru nayibonye kunyene cyanavuga bati nukuri nanje vraiment sinagira nayisangije vraiment n'abafana ba Isaac TV. So tubwire muri commentaire yawe ngaho tubwira ati urabona ko uyu mwana sana Kiriku uyu mukobwa yitwa Rahma Zara ni shavu ryamufashe byari biko yuko abishira kuri réseaux sociaux canke bimeze gute. So ibi byose rero ni inkuru imeze uko nyene. Kiriko Akili ngo afise umwana ngo yitwa Sami, papa Sami ariko bandi ati no ariko Kikumenga aracari muto ga yemwe yavyaye gare. Ibi byose rero nanje ntimumbaze, iyi ni nkuru rero nakuye kuri réseaux sociaux ukunyene ngiye kuyibakurikirana neza. Mama Sami anyemereye kuma ikiganiro yemwe ndazigana zocumva zokibona nawe nyene komsa mujumba rero. Cyane twa as a classic gira subscribe, like na share kuba no yonga stories zose zigezweho zorusakuzi tangaje byose ni muri Isaac TV. Cyane twa as a classic. Merci beaucoup gira subscribe, like na share, partage ku bandi maze tubane tuyyoherwa. Ariko mutibagira kandi kujya kurikirana songs zabo kuri réseaux sociaux zabo kuko n'aba star baduha indirimbo naho se mbona naho mubona byose bishika bakavyara naho mu bishika showbiz kabafata ariko niko bimeze umuziki nuko nyene ugenda. Merci beaucoup, subscribe, like na share maze stories zose zibandanye zibashikira ukuri kwamye. Bye. Isaac TV. Oh.